twagarutse ku bijanye n'ibice 40% mbega mwibaza ko muzoyaronka. Ubwa mbere hoho nta muntu azi ubwenge afise nuvuga uburyo gukora ibindi bikorwa yohaguruka ngo aje kwitoza amaze kumenya neza ko azomusaba ibice 40% ngo agende atware caution atware ibisabwa ataruko yizera ko 40% azobironka kuko nitwagiye twizera ko bizoba vyahindutse. Hanyuma nababwiye yuko ugiye kwitoza, je nagiye kwitoza nifuza kuronka 100%, nibaza ko ariko umuntu wese avyiyumvira. Rero wifuza 100%, 40% sivyo vyinshi byotuma wibaza ko bidakunda, ugenda wifuza kushaka kubishikako. Nayibutse ikintu kimwe, mwaka wa 2020 nagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, vyasaba 51% kugira ngo ushobore gutorwa. Imbanza ko narondera 51% kugira ngo ushobore gutorwa mu mwaka wa 2020 notinya 40%. Naho mbona ko biba birimo akarenganyo bijanye n'ingene abandi basabwa 2%. Rero nukuri muri imyamamazo ho rero byaratumye ndavyizera gose, kubera ko ubwa mbere ho abatora bigenga ntibaza ku stade, ntibaza mu bibuga wahamagaramo. Niyo abakozi bibereye mu nzu ariko barakora bateka bategura ibyo bakeneye, ibyo batumye bakeneye, niba abaganga bari ku kazi, niba abasoda n'abapolisi bataja mu migambwe, niba abacamanza, turavye gusa bashoboye kuza aho twari turi, turabona neza ko 40% tuzoyaronka. Aho nta bwoba kandi ibinyamamaza yaduteye nige gusumba. Igihe mwotogwa ibijyanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi byoshobora gutunganywa neza gute. Iki nibaza ko nifuza ko tuzogira ku muri kindi kiganiro gihagaze kuri bijyanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi, kuko ndabifisemo ivyiyumviro vyinshi bifatika. Ubwa mbere ho mu gihugu aho atamahinguriro ahari, mu gihugu aho ataba mashini yo kurima mu buryo bwagutse mwanya mutoyi ahari, inguvu dufise zo kurima niza bakiri bato, abantu bafise kuva ku myaka dufate 16 gushaka ku myaka 35 nizo nguvu mu bintu byose bijanye n'ivyo mwimbu. Ikintu rero gikwiye gukorwa niki nuko habaho imigambi izana ibijanye n'ivyo kurimira hamwe muri rusange, kuko ingorane tugifise kubona abarundi n'abarundikazi barima umwe wese afise isuka akaza kurima ibintu byose, akavyuka mu gitondo agerageza kurima ibitoke, amateke, ibiharage byose, ariko abikora wenyene. Ntibishoboka ko dushobora kuronka umwimbu ukwiye uhagije abarundi ngo maze abantu bose bashobore kuronka ibakwiye hanyuma dushobore gushorera hanze. Birasabwa rero yuko leta nifuza ko leta ariyo igira imigambi ngo bariyo ibikontrola ari ibitunganya, ariko nuko leta igerageza gushira inguvu mu guha abanyamitahe no kubazana ko bakora ibikorwa vyo kurima, bakarimira hamwe, bigahugwaruka rwinshi akazi, hanyuma umwimbu ubonetse ukaba mwinshi ushobora gutuma abantu baronka ibibakwiye. Hanyuma naho nyene abantu basubiye kurima ibintu vyose, agace kamwe bakarima icimbuka cyane gusumba ahandi, hanyuma hakaba ivyo kubihanahana mu bijanye n'ivyo ubudandaji hagati y'intara n'izindi. Rero ivyo ndafise igicapo canke ivyo twamaze kwiyumvira ko mu gihe cyane ariko nategura ivyo shikiriza abarundikazi mu kwitoza mu mwaka wa 2020 vyumvikana neza. Cyakabiri kujanye n'ivyo burimi n'ubworozi, isi ndimwa uyu munsi ishobora kwimbukamwe ivyo dukeneye. Ahantu hose ugiye kuharaba mu matongo usanga hari amazu, abantu baba hagati mu itongo. Nta kuntu ushobora kuzana umugambi munini aho umuntu wese afise akantu kiwe kitongo rito ariko ararimyamo. Ni vyiza ko abantu mu mugambi ucukurikira bava mu matongo kuza kuba harya ahantu baguma mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntuzoshobore kubashikiriza amazi, ntuzoshobore kubashikiriza amatara, ntuzoshobore kubashira hafi y'ishure, kubera ko umwe wese ari nyamwigenda ko aba ahantu kure y'abandi. Nico gituma ari guhimiriza ko abantu baja kuba mu bisagara. Siniko ndavuga ibigwati kuko hari ukuntu ibigwati biratunganijwe kera, bikatunganywa hatabaye kwiyumvira ingene abarundi basanzwe bayeho mico yabo bari yakuva kera. Rero haba gutunganya ibisagara nkuko nabandi baza bakabana mu bisagara bakaba hejuru kwitaba, maze itongo ry'umuntu byose rikaba no kuvuga ico yo bashizemo mu mugambi uri kurakorwa, cyo twita comme action. Hanyuma habonetse uburimyi buza bukuza ko bukarima ahantu hagutse, umuntu akaronka inyungu bitarinze kumusaba yuko ari batiza kwirimira wenyene ku giti ciwe. Rero ivyo turafise ivyiyumviro bifadika biboneka, hanyuma tukiyumvira tuti mbega muri kano karere nibihe bintu badafise. Aho hakurya muri Kongo ugenda urabe n'abantu bake barima mu buryo bukwiye, kubera ko bafise ibindi bikorwa bakora, bafise ibijanye n'ubutarane gataka,
nibiye ibintu bakeneye twoshobora kwimbura n'ingoga tukabashira tutarenze kurondera indege tutarenze kurondera amato hanyuma amafaranga avuyeyo akaza gusahiriza ibijyanye n'ibyo burimo. Ivyo rero novuga ngo ndabifise ko ivyiyumviro bifadika, ariko ndabimesha yuko tuko twitoza nk'abashinga amateka hazoba ari gusaba kugira ngo imigambi iratunganywa ishobore gutunganywa neza, ariko ibi ni ibishigwa mu ngiro n'abari mu bijanye n'ivyo uburongozi bw'igihugu mu buryo bwa executive canke abashinzwe intwaro. Ibijyanye n'ikibazo c'igitoro novuga ijambo rimwe gusa, ikintu abantu rundi bakeneye umwanya imbere y'iko baronka igitoro bakeneye isiguro y'igituma atagitoro kihari. Ico nico kintu ca mbere. Ahantu hose ibintu birabura kw'isi, siyo hambere ho nyirabuze ibintu, mugabo kwicara utazi vyapfiriye habuze iki, twokora iki twese nk'abarundi kugira ngo bitore gumuti. Ico nico kibazo. Ico je niyo ngorane mfitaniye n'umuntu wese yitwa umushinga amateka canke ushinzwe kunserukira atigeze agaruka kumbarira ati vyavuye aha, ikibazo kigeza aha, gishobora gutorega umuti imyaka 5, tuzogenda turatora inyishu 2% ku munsi hanyuma ariko bigenda gute. Nibaza ko ikintu ca mbere no kwihutira igihe no mafisi ubwo burenganzira bw'umushinga amateka nuko abijejwe bose ngerageza kwicara nabo kubarondera gutahura hanyuma nkasigurira abantu we n'abarundi kazi ikibazo niki, mwihangane canke tumenyere tugende n'amabisi canke tugende n'amaguru canke tugerageze ingufu zose haboneke uburyo bukiyunguruza budasaba igitoro, ariko habe ijambo rivuzwe n'umuntu yatohoje akamenya ikibazo icarico. Ariko ubirazi tukaraba mu karere turimwo vy'ukuri ikibazo sigitoro kibuze, ikibazo sigitoro kibuze. Yego niko turazi ko ndongozi z'igihugu tubwira ko ari ikibazo c'amafaranga bamakungu dukoresha mu kuza kurangura ico gitoro abuze, abasigaye kwibaza nayabura kubera iki, hoko gwiki. Kandi ntibi bintu turindire gusa ko umukuru w'igihugu azobikora, tutarindire gusa yuko abantu 3 4 5 yuko arabikora umushikiranganje, twese umwe wese abanyamakuru twese ko dukora kugira ngo ico gitoro kiboneke, ko twese biraturaba. Nimba ari umuntu nawe atumye tukibura tumenye tuti vyavuye kuki, mbega abarundi bavifatamo gute igihe usanga arimwo akarengane. Hanyuma bati mbega hari uwabaje ikibazo avuga ati mbega ko muri kino gihe mu gihe cyo kwitoza ndiko bakaryo keza ugushobora gusaba ko 40% bihinduka. Bashaka mwibuke neza iyo 40% vyavuye. 40% byatangiye kwiyumvirwa ko kubera ko hageze igihe abamwe mu banyepolitike mu migambwe batafise uburenganzira bwo gushobora guhiganwa bakoresheje imigambwe barimwo bahindutse abigenga, hanyuma basanga nta tegeko na rimwe ribabuza gushobora kuba abigenga. Mu nyuma rero sinzi ingene vyagenze kugira ngo ntagire umuntu mu gitondo avyuka yari mu mugambwe acitwa ubigenga, mugabo rero bishigwa mu hatakwiyumvira cane abigenga bukuri, kwibaza bati mbega none uwoza nawe ataciye migambwe kubera iki yogwa mu mporero. Nkaho twavuga tuti bavuze bati umuntu avuye mu mugambwe imbere yuko aza kwitoza nk'ubigenga bizomusaba imyaka 2 canke 5, mugabo hageze kwitoza tugira uburenganzira twese bungana. Rero nibaze yuko nico ni kimwe mu bintu bisaba yuko abarundi kazi bose batahura yuko harimo akarengane, hanyuma twebwe tubaserukira tuheze tubisabe kugira ngo habe gusubirwamwo iryo tegeko. Ngoma ndababwire ko iyo tuvuga ko 40% nishurira hamwe n'uwambajije ijambo navuze Gitega, abantu baba barantahuye nabi kuko ndatahura ivy'amategeko. Sinari nditeze ko mvuye harya imbere gusaba yuko umukuru w'igihugu acagenda sinye ngo avuge ngo 40% nabikuyemo. Mwibuke ko n'ingingo iri mibwirizwa shingiro kugira bihinduke bisaba referendum. Nandi majambo hariho nabo turi kumwe mu bigenga babisavye barashika umukuru w'igihugu arasaba, mugabo bagira yuko ni ikintu kibanza guca mu guhinduka kwibwirizwa shingiro. Si ikintu gusa umukuru w'igihugu avyuka ngo gitondo avuga ati je nabihinduye canke se niyo bihindura. Harashobora kwiyumvirwa peut-être muri sene uburyo bundi bwo korosha, mugabo biciye muri ko constitutionnel, ariko si ikintu coroshe kubera ko cyamaze gushika mibwirizwa shingiro. Rero nibaza yuko igihambaye nuko bivugwa, igihambaye nuko tugera ahantu aho iryo tegeko rihinduka kugira ngo byorohereze bose. Ariko gende umuntu atemera yuko ibintu biza kintu cyose umuntu yifuza bakimuzanira mu Gifaransa va sur un plateau d'or. Zuko mu gitondo byuka abantu gaca kuzanira ikintu ngo barakorohereje, nuko tubanza kuvyerekana ko bikenewe. Ubu nibaza ko tuko turavyerekana, abigenga tuko turavyerekana, abandi ariko barabitahura, kandi ndazi yuko nihagera bizoheza bigasubirwamo.
nk'abamenyesha amakuru muze murakurikira neza mutahure kugira ngo ntibave mwitiranya ibintu. Abigenga ntibasabwa 40%, abanyamigambwe ngo basabe 2%. Kumubuke ko muko muravuga ibijyanye n'aba pourcentage. Abigenga basabwa 40% mu ntara bitojeje. Mu ntara Bujumbura hazotora abantu bashika muri 1600 sinibuka neza igiharuro neza. Bivuga 40% n'abantu bashika 1700. Mugabo umugambwe basaba 2% mu gihugu cyose. Ucufata abantu bazotora mu gihugu cyose ugacubashira kuri 2%, ugacura bigitigiri cy'abantu ngene bazobangana. Rero nico gituma nagomba ngo ritube have tubifata gutyo gusa umuntu bashaka kumva ntibice bisigura iyo ekara ngo turayumva, ariko nibiharuro bijanye n'abantu bazo ariko baratora naho iyo pourcentage imeze gutyo. Rero umugambi ko arako bitoza mu gihugu cyose bateza kucora 2% mu gihugu cyose, hanyuma gashara wigenga aho yitoje 40%, hanyuma umugambi udashikanya 2% nta mushinga amateka aronka, baronse 4% abantu babiri etc. Hanyuma wigenga nawe aho yatowe aronse 40% agaca ashobora kurengana. Ubwa mbere nuko twebwe dufise ico no kwita mododo duha abantu bose baduserukira mu bikorwa dukora. Twebwe turabantu bashira imbere kutakoresha ingimba, niko mubivuga mu isanganiro. Mandi majambo twebwe turabantu bafise umuco wa non violence active, niko tubwira abantu baduserukira bati uzoza kugugora wese wirinde uvuga ijambo ribi, ntujanwe n'ishavu, ugerageze gukora ikintu cyotuma utwononera igica turatanga cyuko tudakoresha ingufu. Retse kubivuga ariko byarashitse turi mu miyamamazo tugeze ahantu mu Muzinda mu gihe mfise uburenganzira bwo kuvuga, abantu biteguye kunyumviriza, abantu bari mu mugambwe umwe baragenda bacabazana amabafre iruhande yaho turi bavuza amabafre mu buryo burengeye ijwi nariko ndakoresha. Naciye mpagarika kuvuga, ariko ikintu canezereye abene gihugu bari ngaho nibo bonyene babanumishije. Abantu baratahura neza yuko inyifato bari bagize itajanye n'ivya bikwiriye, hanyuma barahagarika maze ndashobora kubandanya. N'abari bameze nk'abagize mashiremo ishavu ndabahoyahoya, nta kintu kibi cabaye, ariko vyarerekanye neza yuko abarundikazi aho bari mu migambwe yose baje baserukira ibintu bitandukanye kuri baramaze gutahura yuko ibijanye na demokrasi abantu bateza kubihagararira kugira ngo abantu bose bashobore kuronka ibikwiriye. Rero abaduserukira ntitwabatumye kuza kugwana cyane kuza guhangana, bagiye kuraba badushikiriza urutonde ngene vyagenze. Murazi kubitoza wese afise uburenganzira ku kazi ukitora kose aronka inyuma yo kwaje guharura PV, ikintu cerekana ingene ibiharuro vyagenze. Twe turabigisha ingene bazobikurikirana, hanyuma bazotuzanire PV duteranye natwe turabe n'ivyo batubwiye byavuye handi turabe ko bijanye. Rero kubw'ivyo twebwe tubikora mu mutekano, kandi twizera ko no mu migambwe n'abashinzwe seni bazobikora mu mutekano. Rero siniguma nitega yuko haza ku bintu bibi, nitega yuko ubu turi mu gihe aho bishinzwe iby'amatora bazobikurikirana neza bikarinda bihera byose atakintu kinini cyane kibaye cotuma tuvuga ko amatora atagenze neza. Murakoze kuri kano kanya. Nanje nitwa Unique Yvette Irakoze, nkorera journal Iwacu. Mwavuze yuko tugarutse kuri ico kibazo c'abantu babagoye muri mu nzira za Mubimbi n'izindi zija muri Cibitoke, mwavuze ko bari bafasha abantu barabajana kw'izone, hama mu nyuma muravugana n'abarongoye iyo migambwe, bisigura ko abo bantu mwabamenye n'imigambwe bavamwo mwayimenye. Nashaka kubaza, mwatubwiye ngo mwaravuganye hama barabarekurira abariko bariyamamaza canke bari bambaye iyo mipira. Nashaka kubaza abo bantu ko bamenyekanye mwashoboye kuvugana n'ababaserukira, eske baba barahanywe kubera ko ivyo bintu bakozwe birahanwa n'amategeko? Murakoze. Imbere yuko murakoze kuri ico kibazo, igihe abantu bacu bari bafashwe n'abamwe batwara kw'izone, ubwa mbere abantu twagikirondera imigambi, twarondera mu ntwaro, tuvugana n'abashinzwe intwaro, buramatari, mustane n'abandi, hanyuma turavugana n'abashinzwe umutekano, baraheza babikurikirana. Bashitse basanga abantu ko bagiriza ngo abo bantu bari baje kugura amakarata y'abazotora.
mugabo bagiye kuvyihweza mu nyuma basanga babitiranije kumwe n'abandi bigeze gukora ibisa n'ivyo mu gatarabi wacu utari twabatumye hanyuma barabarekura. Rero twasavye yuko ab'intwaro bakurikirana inyifato bari bagize babafashe batabanje kuraba neza igituma ngene vyagenze. Rero twizera yuko abashinzwe intwaro n'umutekano bariko barabikurikirana bazomenya ingene bahandi. Igihambaye nuko abantu bacu basubiye kubandanya, twarasubiye naho hantu turasubira kugira imyamamazo nta wadugeza adukoma. Kubw'ivyo rero twizeye ko abashinzwe intwaro n'abashinzwe umutekano bariko barakurikirana ingene abo bantu bohanwa canke ingene bihaniza kugira ngo ntibazosubire gukora ibintu nk'ivyo. Ego je nitwa Harushimana Ferdinand, mparamutse ko mu ntara zo kwitoza nko mwahatembereye, baravuga ati turafise igihugu ciza, igihugu kimeze neza. Ubwo bwarabaye ururirimbo abantu bose bazi ko ari igihugu ciza, mugabo ico kintu kibuza igihugu ciza gutera imbere ni giki? Umuti urihe? Abantu bose ni igihugu ciza, kuba ciza gusa, mugageze amakrasima kibicanyuma no mu bihugu biri mu ntambara bikakiza imbere, habura iki? Makoze ico nibaza ko namara kivuga mu biganiro byinshi tugira kuva kera. Igituma ndi mu kwitoza mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu nuko ikibazo ahanini gihagaze ku bijanye n'ingene ivy'intwaro bitunganijwe n'ingene tubitahura, kuko kuva Burundi bwikukiye ibijanye n'ingene abaja mu burongozi bwo kurongora igihugu kenshi biba bibaye bivuye ku ngorane z'akarenganyo kabaye imbere. Ugasanga abantu baje mu by'uburongozi kubera ko bavuga bati ejo twararenganijwe, hanyuma reka natwe turabe ingene dushikira mu bijanye n'ingene dutunganya iby'ubuzima bw'igihugu. Ugasanga dufise ingorane ko amatwo turatorera inyishu kahise hakwiyumvira ku gutegura kazoza. Rero muri buki gicapo nigeze kubaha ndababwira nti igihe ufata umwana w'umurundi yageze ku rugezo wo gushobora gucapa imodoka bazokora akayikora bijanye n'umuco n'ivyo twakuriye muri byo turaba mu makuru, wosanga yakoze imodoka ifise retroviseur nini gusumba parabrise. Ukuvuga dukunda kuraba inyuma muri kahise cyane gusumba kuraba imbere. Si bibi kuraba muri kahise, mu gito umuntu yubaka imodoka agira retroviseur nto, nukugira ngo uzura kubitiza akajisho gusura inyuma, uko uraba cyane inyuma imbere ntu avance canke unyaruka usubira inyuma gusumba kuja imbere. Rero twashize umutima cyane ku bikomere bya kahise gusumba kwiyumvira Burundi twifuza kubona imbere buzaba bumeze gute, kwiyumvira abana bacu, kwiyumvira inyifato y'abana bacu. Mu yandi majambo ariko raba n'ibijanye n'ivy'imyamamazo, usanga defarige twegizagera tugasanga aho gukundisha abana ivyiyumviro vya kazoza bizana gutera imbere, tuko tubakundisha twebwe tugiye kwitoza gusumba kubereka indoto z'ubuzima bwabo zingene bashobora kuzishikana. Mu majambo make je no vuga ibintu bikurikira, nuko kugira kino gihugu cogorora abari mu burongozi bw'igihugu bategeza kuba abantu bataje gusa kubera ko bafise ibikomere gusa vya kahise byo bagira camo, ariko ari abantu bariko bariyumvira kazoza, ivyo bavuga ivyo biyumvira bijanye n'ingene kazoza gakwiye kuba kameze. Ubwa kabiri nuko dutahura yuko iterambere ry'igihugu riva mu bumwe. Iyo abantu badashize hamwe, iyo umwe wese akwegera ku ruhande rw'undi akaja ku ruhande rwiwe, naho twomara imyaka amajana bizova duteye imbere. Abantu bari batandukanye mu rukoba mu bwoko no muri bindi bihugu, ariko bageze gukora ibijanye n'iterambere bose bashira hamwe. Mu myamazo yose nagiye ntanga akaruka igihugu kibanyi cacu, ico gihugu kuva navuka gushika nkure sinigeze mumva intambara, kandi kurakiraba abantu barabaho neza. Ico gihugu ni Tanzania. Ubwo ugiye kumviriza bafise bavuga indimi zitandukanye, amuko atandukanye, ariko hageze kwiyumvira ku bijanye n'ingene igihugu gitezwe imbere ntiyumva ko abantu bahagarara ariko barahanga. Soba kirateye imbere cyane gose, ariko nibaza ko hari ibintu biri préalable, nuko abantu bategeza kuba indongozi y'abantu bamaze kwerekana yuko ari abantu biyumvira kazoza, badahagaze cyane kuri kahise, hanyuma ikindi nuko ari abantu baba barerekanye ko bafise umwitwariko w'abarundi kose baba hamwe. Iyo urinze wumva umuntu akakubwira ati twebwe ni twebwe byiza abandi ntibabi abandi bigize, ivyo byagiye bizana akarengane kuva kera, ntidushobora gutera imbere twamatwo turasubira hahandi. Uburyo tuko turakoresha muri iyi minsi n'inkomezi ko turakoresha kenshi zija hatariho kuko abarundi imitima yabo ntibashizwe mu bumwe kugira ngo bashobore gutera imbere. Ndangiza kuri ico kibazo mutandukanye
ku kintu cerekana ubutunzi Imana yahaye igihugu n'abantu ba mu gihugu. Ndemeza ko Burundi kiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutunzi kama ku isi, mugabo imwe n'abantu bakenye. Ico kibazo hagati yacu hari ikintu citwa leadership, ibijanye n'ingene uburongozi butungana. Ivyo rero ntivyagize ingorane abantu bafise muri politike muri kino gihugu. Umuntu avyuka mu gitondo yagiriza umukuru w'igihugu uyu munsi, yagiriza muganga ariko ubutegetsi uyu munsi, ejo yarahari uwundi wahahora haci imyaka 5 6, tugabibaza ngo kibazo n'abantu bahindutse gusa. Abantu barahinduka. Je maze imyaka ndi active nkora muri kino gihugu, nabonye ba president benshi. Mugo ubuzima bw'umuntu ajya ara mu nzu yatsikijemwo yatetsemwo impene zibana nawe mu nzu ajyama ku kirago hasi, ibuhinduka nuko umuntu yahindutse hejuru mu nzego zo hejuru. Bivana nuko abariko baratunganyiriza igihugu bafise capacité. Ico gituma iyi politike gusa yo kuvuga ngo have and haje izotuma Burundi butera imbere. Uje gukora iki gishasha, ufise umugambi ufadika umeze gute, hanyuma wo bikora gute gushika abarundi bakwizera aho ati abo bandi nabo ntaco ariko baradufasha. Mugabo ntibize gusa muri ejo ni haza umuntu izina ryahindutse uri bizoca bukira. Uwo muntu kahise kiwe kameze gute, yakoze iki, ashaka kudemontra ico tuma igihugu iki. Rero mandi majambo iyo handa hageze no hava ntangura ikindi kiganiro. Mwashaka kuvuga ngo iki ni gihe cyo kurungano rushasha gugwaruka ruvuye ku bantu babaye muri kahise kino gihugu mu moko yose mu ntara zose no mu migambo itandukanye, bagere igihe cyo kwiyumvira ko tugeze mu gihe cha intelligence artificielle, tugeze mu gihe cha technology. Abantu bagifise ingorane z'uburimbi bwaho baba naho bagarukira, tugiye kwiyumvira ingene tudasigara inyuma mu gihe isi iriko iratera imbere. Sinzi ko ari ikindi kibazo. Hari ikibazo